Shalom shalom bene data bwoko bw'Imana nshuti z'umusaraba ndabahaye ikaze muri iki kiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe jewe ngiye kuyaga namwe nitwa Abel Mbonimpa mu nyuma z'uko ejo twumvise ubutumwa bwiza buburira abantu b'abasambanyi n'abandi bantu benshi bagize ibibazo by'ingorane z'umubiri ivyipfuzo vy'umubiri. Muri kano kanya ngiye gusengera abantu benshi bafise imitwaro itandukanye. Hariho abantu benshi bafashwe n'imyuka mibi, bafashwe n'abadayimoni b'ubusambanyi, abantu benshi b'inzego zitandukanye. Hariho abasambanyi, hariho imisore igendera mu busambanyi, abo bantu ngira ngo ndabasengere. Hariho abakobwa bakigendera mu vyipfuzo by'umubiri. Wewe aho uri hose upfukame ngira ndagusengere, witegure ngira ngo ndagusengere. Hariho abakenyezi bagitwawe n'ivyipfuzo vy'irari by'umubiri, ugasanga birabatesheje n'ukubaka urugo, birabatesheje no kubaka izabo. Abo bose ngira ndabasengere. Mukenyezi witegure ndagusengere, hanyuma usabe Imana ikigongwe, urondere ahantu maze upfukame, kuko uno munsi tugiye gusengera uyu mutwaro gusa wonyene, kubera yuko ejo twumvise icigisho kiburira abantu ivy'ubusambanyi ko bagomba kubiheba. Rero uno munsi Imana inyoboreye kugira ngo nsengere abantu benshi kandi batandukanye. Muntu wese aho uri hose ukabuzi ko ufise icaha cakwizingiriyeko, icaha c'ubusambanyi cakubujije kubona Imana, ukaba wumva yuko wagerageje kwihana bikanka, waragerageje gusaba ikigongo biranka, waragerageje gupfukama ugapfukamwa, ugasubira ukihana. Hari abantu bihana uno munsi ejo bagasanga baguye, bagasubira ejo bagasubira baraguye, ugasanga ivyipfuzo vy'umubiri ugasanga birabasubiye kandi bakama mu kaga ko kwama barihana basubira. Upfukame uyu munsi ngira ngo turanduze uwo mudayimoni. Wewe wasinzikajwe n'imyuka mibi y'abadayimoni n'ivyipfuzo vy'umubiri, wewe ufise ikibazo cyuko amaso yawe wama usanga wayarabishije inkumi z'ivyigenze, ugasanga aho kugira ngo wari uyiteze yuko wamaze kuba umukristo, ariko ugize utya ugiye kuraba ugaca usanga uraguye, kuko usanga ugiye kuraba uko abantu bameze, ivyipfuzo vy'umubiri bigatangura kuza muri wewe, kubera yuko amaso yawe yamaze kononekara, amaso yawe yarazigiye, amaso yawe yaragiyemwo ingwara. Birashajwa ko iyo ngwara ivurika mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga kugira ngo iyi ngwara ivugwe. Wewe ufise ivyumviro byo kwamana ntajyo wipfuza ubusambanyi, ahariho hose ukumva menga nico gusa, ivyo byose turagiye kubisengera. Turagiye gusengera imitwaro itandukanye. Rero imbere ya byose tugiye kubanza guhamagara Imana muri iri sengesho. Mbere tubanze turirimbe ururirimbo, hanyuma no ririmbo turirimbe igitero kimwe, hanyuma rero duce dusenga Imana. Haleluya. Mano mumutima musha uzi kugushima, utakiganzwa n'icaha, umijwa amaraso mumutima kuyobotse mwami ubi ntebe yawe mwami wanje, aho zokwa mu vyagiye, aho wiganziye. Igitero ca nyuma kiravuga ngo mere kawe ngwino se wandike, izina ryawe rukundo mu mutima wanje, mu mutima
ndakuyobotse mwami ubi ntebe yawe mwami wanje aho zokwa mu byagiye aho wiganziye. Mwene data uce bugufi, wewe ufise imitwaro. Ndumva hari abantu benshi bafise imitwaro, hariho abantu benshi bafise imitwaro. Imitwaro iratandukanye, hariho abagabo bafise ibibazo bikomeye byababujije kubona ijuru, hariho abasore bagize ibibazo bikomeye byabujije kubona ijuru, hariho abakobwa bagize ibibazo bikomeye byabujije kubona ijuru, hariho abagore abapfasoni bagize ibibazo bikomeye byabujije kubona ijuru. Ndabona abantu bariko baragira ingorane zikomeye. Abo bantu wewe aho uri hose ijwi ry'Imana ragushitseko, pfukama wihane kandi usezerane isezerano n'Imana yawe. Uyibwira uti Imana nkura ku uyu musozi w'igicaha canyizingiriyeko imyaka myinshi, harageze yuko ndokoka, harageze yuko nkizwa, harageze ko mba umwana w'Imana vy'ukuri, harageze yuko nanje noshobora gushingira intaha abandi nkababwira ko nakize igicaha cy'ubusambanyi. Nuko rero birakwiye yuko upfukama maze uce bugufi, hanyuma urandure uyu munsi, urandure uyu munsi n'igihe cawe cyo gukira. Uno munsi hageze igihe cawe n'isaha yawe. Iyi ni isaha yo kubohoka. Nico gituma uno munsi tutagiye mu zindi nyigisho, ariko twagiye mu masengesho. Rero tugiye gusenga Imana. Haleluya. Wera data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye ndagukengurukiye kuko mwami waje gutabara, waje gukiza uyu munsi. Uyu munsi hari abantu benshi bagiye kubohoka, hari abantu benshi bagiye gukira, hari abantu bagiye gukira mwami. Uyu mudayimoni yabateye abateza ubusambanyi, iki cacu ubusambanyi cahitanye abantu benshi bagiye kurimbuka bitewe nuko byananiranye yuko bokizwa, bagerageje gukizwa bikanka. Mwami Yesu ndabasengeye, ndabasabiye kubohoka bakire mu izina rya Yesu. Ndasengeye umukenyezi akire ikicaha kiranduke mu izina rya Yesu. Mwami Yesu Kristo yaragerageje kwihana ariko birananirana. Rero iyi saha ni isaha yo kubohoka. Mukenyezi maramaza urandure mu izina rya Yesu Kristo, woye gusubira kwiyumvira ivyipfuzo vy'umubiri mu izina rya Yesu. Iyi ni isaha yawe, uyu ni umunsi wawe wo kubohoka, uyu ni umunsi wawe gukira mu izina rya Yesu. Haleluya. Urakoze mwami ko ari ukiza, ko ari ubohora. Urakoze mwami Yesu. Rambika ibiganza kuri uyu mupfasoni, rambika ibiganza kuri uyu mukenyezi, umuhagire, umwoze, umweze, maze Yesu amaraso yawe mubonekeko, yongere kubicara mu gisha, umukure uyu mudayimoni w'ubusambanyi mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Urakoze mwami Yesu. Futa amazina yiwe mu gitabo c'abapfuye, futa amazina yiwe mu gitabo c'abasambanyi. Yesu Kristo mwandike mu gitabo c'abera, ni mu gitabo c'abakijijwe. Guhera iyi saha mwami arabohotse, guhera iyi saha ntazosubire gukora icaha mwami Yesu Kristo, ahubwo aba umwana wawe by'ukuri. Mwami Mana yacu ndasengeye umugabo, uyu mugabo mwami ndamukweretse mwami Yesu uko asohotse asohokana ivyipfuzo y'umubiri. Yesu yagiye kuraba arabisha amaso y'umubiri akaba aracumuye, ivyipfuzo byaramwishe. Mwami ndamusengeye, ndasavye kugira ngo ubohore. Mbere mwami benshi ugasanga araje yitwa umukozi w'Imana canya kitwa n'umukristo, ugasanga mbere no mu baririmbyi biriyo. Umuririmbyi wewe aho uri hose ndagusengeye kugira ngo iki caha kiranduke. Wakoze Imana, wagiye mu bikorwa vy'Imana, ariko iki caha cagumye kikwizingirako, caragukurikiranye. Ni isaha yawe y'agaciro, ni isaha yo kubohoka. Bohoka, bohoka ubusambanyi, bohoka ivyipfuzo by'umubiri mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Dusengere uyu mwigeme ndagira ngo ngusengere aho uri hose. Utege ibiganza, witegure gukira, utega amaboko. Yesu araje kubohora, Yesu araje gukiza ubusambanyi, Yesu araje kukoza, Yesu araje kukoza ugira ngo ukorerwe operation
yo kubohoka, yo gukira, ukira ubusambanyi. Iyi ni isaha yo gukira mwigeme, yaha byabaye kera. Ufate uwo mudayimoni umuturire, umudayimoni aguteza ubusambanyi, ugasanga iyo ubonye abahungu ukagira ngo bariyuka bashima, nguriya ndamukunda, nguriya ndamushima, uriya nawe, abandi nawe ukemera, bakaza bakaguhenda, ukemera. Imyaka yose yahaciye baguma baguhenda, baguhenze kera. Iyi ni isaha nawe yo kugira ngo ubohoke. Bohoka mwigeme, bohoka, ntuzosubire guhendwa, ntuzosubire kugenda wumvira amajwi aje kugusuka aguhenda. N'iyi saha yo gukira. Haleluya, turagushima mwami Imana yacu ko ari wowe uje gutabara, uraje gukiza abakobwa, uraje gukiza mwami Yesu Kristo aba bantu batwawe, bahenzwe, bazimiye. Yesu bagenda barapfuye, bagira ngo ni bazima ariko barapfuye. Ndabasengeye ubazure, bongere kuzuka, bongere kuba bazima, bave mu cacu ubusambanye mwami Yesu. Imibiri yabo yari yarapfuye, bongere data buja kuba ivyaremwe bishasha, bakire bakizwe mwami Yesu. Ndasengeye umwana Yesu yarakiri muto, ariko heraba mwami yisutse mu busambanyi. Ndamusengeye kugira ngo akire mwami ubusambanyi bwamuzingazinze. Yesu ndamusabiye yo mwami, ndasengeye ugwaruka, ndasengeye aba bantu bariko barahendwa n'ubusambanyi kandi bakiri ugwaruka, bakiri batoya mwami Yesu. Ndabasengeye mwami kugira ngo bakire mu izina rya Yesu. Oh haleluya mwami Yesu. Ndasengeye umuntu yagiye mu busambanyi agaca agwara sida. Iyi ngwara ya sida yaramufashe, aca ayandurira mu bwohohe. Ubusambanyi bwaramwishe, bwaramugiriye nabi, bwamukoresheje icaha, aca agirako, aca agwara sida. Ndamusengeye, ndamusabiye kubohoka iki caha camuteje ingwara. Ndamusengeye mwami Yesu Kristo, futa amazina yiwe muri ca gitabo c'abapfuye mwami Yesu. Umufute muri ca gitabo c'abarwaye sida, umufute muri ca gitabo c'abishwe n'ubusambanyi, wongere kumwandika mu gitabo c'abazutse, bazutse bavuye mu bapfuye. Kristo urabamurikira, umumurikire, umuhe kunesha icaha, umuhe gukira. Yesu Kristo bohora mwami, bohora. Hari abantu benshi mwami babaye koronike Yesu ibyaha by'ubusambanyi, abandi bacitse ubumaraya. Ndasengeye umuntu yahavuye agaca yaduka kona ubumaraya. Ubu bumaraya ndabusendesheje mu izina rya Yesu. Umudayimoni w'ubumaraya ndamusendesheje. Hari uyundi mwigeme usanga iyo bamuhaye amahera aca yemera, naho bazoguha amahera ntuzasubire kwemera. Guhera iyi saha biraheze, ntuzasubire kwemera amafaranga, ntuzasubire kwemera naho boguhendesha ibintu bimeze gute, naho bazokubwira ibiki, ntuzasubire kwemera. Yesu yamanutse kukubohora, Yesu yamanutse kukuzura mu bapfuye. Wari warapfuye, none heraba Yesu arakugize mushasha. Uze wame wibuka yuko uyu munsi ari umunsi wawe wabohokeyeko. Nuko rero aho uri hose ongera kwihana, ongera gusezerana isezerano n'Imana, ongera gusezerana isezerano n'Imana yawe guhera uyu munsi. Yewe we aho uri hose ongera gukira mu izina rya Yesu. Yesu yamanutse gukiza abasambanyi, Yesu yamanutse gukiza abantu barwaye ingwara z'ubusambanyi. Ubusambanyi bwarahitanye abantu benshi. Ndabona hariho umugabo byananiye kubaka kubera ubusambanyi, akagenda abenguka abandi bagore hirya. Wewe wa mugabo we, uyisaha yawe ni isaha yo kubohoka. Bohoka, ntugasubire kuraba abagore babandi, ntugasubire kuraba abakobwa babandi, ntugasubire kuraba bajya ni nk'abakobwa bawe, ni nk'abana bawe. Ntugasubire gukebuka kuraba abana bawe, ntugasubire kwiyanduza, kwiyonona. Ntugasubire, nukizwa by'ukuri. Niwambara inkofero agakiza, niwambara icuma kingira ikikiriza cyo kwizera, niwambare inkweto z'iby'ubutumwa bwiza. Nihasubira kugira ngo wumva amajwi aje kubwira iby'ubusambanyi, uracutora Bibiliya usome, uyisome uranguruye n'ijwi rininiya, urangurura uvuge. Kandi birakwiye yuko utangura kwigisha, kuvuga ubutumwa. Muntu wahora ugahendwa n'abadayimoni, uyu munsi Yesu araguhaye ibirwanisho. Ikigwanisho cambere aguhaye Bibiliya. Usome Bibiliya ubudasiba. Ikigwanisho kabiri arico gikuru, amasengesho. Ukomeze gusenga buri munsi, ugenda usenga, usohotse usenga, ugarutse usenga, ahantu hose uja usenga. Wirinde, ntugasubire kukoresha amaso yawe y'ivy'umubiri. Amaso yawe ndayasize kwa amaraso ya Yesu Kristo. Haleluya. Amaso yawe yahora kurabisha ibintu bibi, wahora uraba ibintu bibi. Amaso yawe niyuzure mu bwiza bw'Imana. Guhera iyi saha ntugasubire kuraba amafilime
ry'abasambanyi, ntugasubire kuraba amafilime ya za porunogarafi, ntugasubire kuraba amafilime cyangwa amafoto y'abantu biyambitse ubusa. Guhereye isaha urandure icaha, urandure ikibi, urandure igicumuro n'igisa n'igicumuro mu izina rya Yesu. Ngiye gusengera abantu benshi bazingamitswe n'amafilime ya za porunogarafi, amafilime y'ubusambanyi, amafilime y'abantu bari gusa, amafilime y'abantu bari barakora ubusambanyi. Guhereye isaha ntugasubire kubiraba tugira ngo tubiturize. Iyo telefone yawe yahora irimo mw'ivyo bintu, guhereye isaha iyo telefone utangure kubifuta byose bihanagure byose. Yewe musore, futa, genda ufute, futa, hanagura bya bintu byose uraba kuri Facebook. Abantu benshi bakunda kuraba ibintu kuri Facebook by'ubusambanyi. Ubusambanyi bwarahitanye abantu benshi kuri Facebook, ibintu byarononekaye. Mbere abantu benshi mwaramaze kubuzwa ijuru kubera Facebook bayishiramwo ibintu bibi. None heraba aba bakobwa baciye baza baravyemera, bakaza barabiraba kubera za telefone intelligent zagwiriye zikaba nyinshi hirya no hino. Abantu benshi bariko barazikoresha ibintu by'ubupfu. Uno munsi ngira ngo nsengere abantu benshi batwawe n'ubwo buzimire bwo muri telefone amafilime y'abisi. Izo zose n'amashetani n'imyuka mibi, izo zose ni daimoni zamaze kuza konona abantu. Ndagira ngo nsengera abantu nk'abo. Rero aho uri hose wiyumve, kandi iri nijwi rije kukubwira ngo urandure shetani n'igishitsi ciwe n'imizi yiwe yose mu izina rya Yesu. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo ndongeye kufata mpiri zidayimoni ziteza aba bantu kumva yuko batogira icyo bakoze batagiye kuraba izo filime. Mwami ndaziturije, ndazitongoje mu izina rya Yesu. Ivyo byose bahora baraba kuri Facebook, Mwami Yesu nibabisibe, nibabihanagure. Siba, genda ufute, genda ukuremwo, genda uhanagure. Ntugasubire kuvyemera, ntibigasubire kukuzamwo no mu vyumviro. Utangure gufuta. Saba imbabazi, saba Imana ikigongwe, kubabarire. Fatanya nanje isengesho uvuga ati: Mwami Yesu, ndasavye umbabarire, ndihanye ibi byaha byo kuraba aya mafilime ya za porunogarafi. Ndavyihanye Yesu, umbabarire. Ndihanye kudasubira kuraba amafilime y'abisi, ndihanye kudasubira kuraba amafilime y'ubusambanyi, ndihanye kudasubira kugenda ndaba ibintu bintera kwipfuza. Ndabihakanye gusubira kubiraba mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, ndasavye unyozeshe amaraso yawe igiciro kinini, unyuhagire kandi unyeze ndera derere. Waravuze ngo naho ibyaha byotukura tukutuku, waravuze ngo bizohinduka byere nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Unyeze, untunganye, ungira icare mugisha mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Haleluya. Data ugira neza, ugororoka, ndagushimiye kuri abantu bariko baratura, ndagushimiye kuri abantu bariko barihana. Umuntu wese ariko arihana ndamuzanye imbere zawe. Yesu umukize, Yesu umugenderere, Yesu umurambike ku biganza, Yesu umubohore. Ndasavye uhakogwe operasiyo idasanzwe uyu munsi. Ndasavye harokoke abantu benshi. Ndasavye Mwami abakenyezi babohoke, ndasavye Mwami abagabo babohoke. Gendera abantu benshi mu bisagara, mu makampanye, mu misozi, ahantu hose hariho umuntu ari mu muhana ariko araraba amafilime. Nubu uracabana yakwiyumvira yuko ibyo biraba, nubihebe mu izina rya Yesu Kristo. Yesu yaje kubihagarika, kuko Yesu aragomba kuzana ingoma yiwe. Yesu aragomba gukubura mu mazi wanyu, kubura abafise amafilime mu mazi wabo, abafise ama-CD, ama-video, ama-DVD y'ubusambanyi, mu butangure kubita muri pubere guhera isaha mu izina rya Yesu Kristo. Urubanza rw'ubusambanyi rugiye gucibwa mu izina rya Yesu. Curubanza, sezera mu izina rya Yesu. Sezera ubusambanyi, ntugasubire gusambana, usezerane isezerano hagati yawe n'Imana. Yesu Kristo ariteguye kugutabara. Yesu Kristo yamanutse gukiza. Bohoka mu izina rya Yesu. Bohoka mu izina rya Yesu. Yesu n'umutabazi, Yesu arakubohoye, Yesu aragutsindanishirije, Yesu arakugiriye neza.
haleluya. Urakoze kubikoze, urakoze kubohoya abantu benshi, urakoze kurokoya abantu benshi, urakoze kukijija abantu benshi, urakoze kutabaye abantu benshi. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Ndabigushimiye mwami w'abami, uri Imana isumba byose, ni wewe wera kandi ni ugororotse, ni ugororoka. Urakoze Mana, ndabigushimiye byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Turangirize ku majambo y'Imana aboneka mu Banyefeso igihimba ca 5 duhereye ku murongo wa mbere. Ndagiye gusoma, hanyuma ayo majambo iki gihimba ndakiguhaye wewe mwene data aho uri hose, wewe umaze kubicari mugisha. Ndaguhaye amajambo yo muri iki gihimba aza gufashe kandi aze akubake, aza kubumbe kandi uzushishikare guhagarara ushikamye. Ngiye gusoma, hanyuma ndazi yuko ibisigaye mpwemu yera abandanye abasobanurira. Dusome duhereye ku murongo wa mbere, Abanyefeso igihimba ca 5 umurongo wa mbere, maze tubandanye dusome mu izina rya Yesu. Nuko mwigana Imana nk'abana ikunda, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo nawe yabakunze, akatwigura akatubera ishikanwa n'ikimazi bihabwa Imana, umubabwe umota neza. Ariko ubushakanyi n'ibihumanya byose canke kwipfuza ntimukabishire no mu kanwa, mube nk'uko bibereye abera. Canke ibiteye isoni, canke amagambo y'ubupfu, canke ibitwenza bibi, kuko ivyo bitabereye. Ikibereye ni ugushima Imana, haleluya. Kuko bimubizi neza yuko atamushakanyi canke igihumane canke uwifuza niwe asenga ibigirwamana azogira ico aragwa mu bwami bwa Kristo n'Imana. Ntihakagire umuntu abahendesha amagambo y'ubusa, kuko ivyo ari vyo bizanira uburake bw'Imana abantu b'intabarirwa. Nuko ntimugafatanye nabo, kuko kera mwari umwiza, none mukaba muri umuco mu mwami wacu. Mugende nk'abana b'umuco, kuko imbuto y'umuco iboneka mu ngeso nziza zose no mu kugororoka no mu kuri. Mumenye neza ibihimbara umwami wacu, kandi ntimugafatanye n'ibikorwa birumvye by'umwiza, ariko cane cane mu biserure. Kuko ibikorwa nabo mu mpisho biteye isoni no kubivuga, ariko byose iyo bishizwe ahabona bigaragazwa n'umuco. Kuko ikigaragazwa cose ari umuco. Nico gituma bivugwa ngo ikangure wewe usinziriye, uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Haleluya, Mana yacu ihabwa icubahiro. Ku murongo wa 15 baravuga ngo nuko mwirinde cane uburyo mugenda, mwoye kugenda nk'imburabwenge, ariko mugende nk'abanyabwenge, mugura uburyo mubugwiza, kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimube ibipfu, ariko mutahure ivyo umwami wacu agomba ivyo ari vyo. Kandi ntimukaborerwe vino irimwo ubuhumbu, ariko mwuzure mpwemu, mubwirane zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivya mpwemu, muririmba mucorangira umwami wacu mu mitima yanyu. Imana data wa twese muyishimishe byose iminsi yose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mugamburukanire kuko mwubashe Kristo. Haleluya. Iri jambo ry'Imana ratubwiye ngo nico gituma bivugwa ngo ikangure wewe usinziriye, uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Mwese abantu mumaze kwakira umwami Yesu muri iri sengesho, Yesu abahezagire. Yesu arabakiriye mu bwami bwiwe, murabaye ivyaremwe bisha, murahindutse abana b'Imana. Rero guhera iyi saha muce mwigana Imana nk'abana ikunda. Nagira ngo uwo ari we wese akijijwe uyu munsi acaheraho iki gihimba akomeze kuja gisoma, agisome buri gihe. Iki gihimba nici wawe uragihawe, amajambo yose ari muri iki gihimba uyasobanure kandi uyasobanukirwe. Guhera iyi saha uzokwama ufashwa n'aya majambo, co kimwe n'andi majambo yose ari muri iki gitabo ca Bibiliya Imana yaduhaye kugira ngo kituyobore, kise kidushikane ku murwa wo mwijuru. Rero Yesu aguha umugisha, Yesu aguhezagire. Abantu mwese mwakiriye umwami Yesu, Yesu abahezagire. Abantu mwese muvutse ubwa kabiri, Yesu abagirire neza. Abantu mwese mubohotse, Yesu abongera inkomezi. Nuko rero abogira ikindi cipfuzo canke igishinga ntahe bipfuza kudushingira intahe canke gushingira intahe bene se, murashobora kuturondera kuri zi telefone zikurikira:
utanguza igiharuro kimwe hanyuma ugakurikiza ko 8 5 8 ubusa ubusa indwi indwi. Igiharuro kimwe 8 5 8 ubusa ubusa indwi indwi. Yesu abahezagire mwese. Shalom shalom.